Nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuhakaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure ya Isange TV kugezako amakuru inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Turi ku munsi wa mbere y'igenekerezo ry'icumi na kabiri z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Nunyemerere nkuhe kaze utegerezwa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako kugira tubandanye tubandanye ngaha kuri no mbonesha kure ya Isange TV ikugezako amakuru inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nguko uko ibikorwa vyo guhindura inoti z'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icumi mu mafaranga y'amarundi vyifashe i Gitega ku murwa mukuru wa politike w'u Burundi. Mu mabanki kiretse muri BGF bamenyesha ko amafaranga mashasha batarayaronka gushika isaha zitanu n'iminota 30 mu gatondo, hama bigatuma ata rwinshi rw'abantu batonze ruhari. Nayo mu yandi mabanki nka BIGE, BIDF ndetse na COPEC hibonekeza imirongo miremire cane y'abasiganwa n'ikiringo catanzwe co guhindura inoti ngo bahabwe nshasha. Abatayafitiye imigambi yihuta bahitamwo gushira ku makonti ayo bari bafise kugira bapfume baja kuyabikura mu yandi masaha. Ntawe ubikura hariko ahabwa ayarenga ibihumbi ijana mu mafaranga y'amarundi n'ubwo ibanki BRB yaheruka kwemera ko umuntu ahabwa ayashika ibihumbi amajana atatu mu mafaranga y'amarundi muri iki kiringo catanzwe c'iminsi 10 uharuye uhereye ku wa karindwi ruheshi 2023. Icibonekeza kandi nuko bamwe mu banywanyi ba COPEC bemera guhabwa kuri gusa igitansi co kubikura c'ibihumbi 2 mu mafaranga y'amarundi bakagihabwa kuri gusa nyene, igihe bishitse bagasanga bari bujuje ayashika ibihumbi amajana atatu mu mafaranga y'amarundi kugira bahindure buzuze ibihumbi 100 mu mafaranga y'amarundi. Muri ayo mabanki ku bahinduza inoti za kera bategerezwa kwitwaza akarangamuntu. Imvo akaba ari ukugira ngo uwugomba kubikisha canke kubikura ayarenga ayo yemerewe aciye mu mabanki atandukanye hashobore gutorwa vyoroshe. Uwudafise konti ntashikirwa vyoroshe, ariko uwugize akenge agaca yuguruza agaheza akabitsa ayo yarafise biba mitende. Kubw'imirongo miremire nyene imitwe iriko iracanirwa, uwogira ashikirwe akaba agira ahinduze amafaranga make avugana n'uwo abona ko hadashikirwa vuba akamwemerera agacupa agaheza akamukabishiriza mw'ibanga. Kw'ishami ry'ibanki nkuru y'igihugu nta muntu bakira aja guhinduza ayo mahera, ariko nk'uko abari bazindutseyo babitumenyesheje ngo bishuwe ko bariko barisuganya ngo abakozi bashike ku mitumba itandukanye bapfunyiriza urugendo abategereye amabanki yobibafashamwo. Abanywanyi b'ayo mabanki atandukanye bakaba basaba ko amabanki yokwitunganya muri kino kiringo catanzwe hakongerezwa abakozi kugira udufaranga twabo ntitube imfagusa, cane ko bumvise ko ikiringo kitazohindurwa nayo BRB nayo nyene igasohora izo noti nshasha ku bwinshi. Ese aho muherereye vyifashe gute? Twandikireho unyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Nayo kandi kubera ko amaze avunja amafaranga, Bureau de change yakoze akazi ko kwegeranya amafaranga mvamakungu aho gukora ako kuvunja, kubera ko abavuga ko bamwe mu baserukira ayo mazu atari bo bene yo mu vy'ukuri. Guhera kuri uwa 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2023 hafashwe ingingo zikurikira. Ingingo ya mbere, amazu avunja asabwa kuba yasubije ku makonti yayo mu kiringo c'iminsi 3 amafaranga angana imiliyoni 500 z'amarundi y'umutahe w'ibanze. Ayo mahera ni ingwate isa yo gukoresha ibikorwa vya buri munsi. Ingingo igira kabiri, inzu yo kuvunja itazoshobora kwegeranya yongere inabimenyeshe amafaranga afise agaciro k'amadolari canke amayero ibihumbi 50 ku ndwi izoca yugarwa. Ingingo igira gatatu, hamaze akora akazi ko kurungika amafaranga aja canke ava hanze y'igihugu arahagaritswe. Ico gikorwa kirekuriwe amabanki y'ubudandaji yonyene. Ingingo igira kane, amazu yo kuvunja yuguruwe kw'izina ry'abantu barenga umwe hasabwa gushikana muri BRB impapuro zivyemeza hatarenze kuri uwa 12 z'ukwezi kwa gatandatu. Ingingo ya gatanu, umuntu wese azofatwa afise amahera mvamakungu mu mufuko cash adafise urugendo rwo hanze agira afate canke hatariko ayajana kuyavunjisha hazokurikiranwa. Ingingo igira gatandatu, urudandazwa rwose rukorerwa ku butaka bw'u Burundi uretse ibijanye no gutanga ubufasha serivise nk'amahoteri n'ibindi rutegerezwa gukorwa mu mafaranga y'amarundi.
Izo ngingo zikaba zapfundikiwe mu nama yahuje umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca hamwe n'abarongoye amazu yo kuvunja yabereye muri Ntare House kuri uwu wa 12 z'ukwezi kwa gatandatu 2023. Ese izo ngingo muzakiriye gute? Nayo kandi mu Burundi ubu nka hose ugiye kurangura witwaje inoti nyinshi z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 mu mafaranga y'amarundi utahana inoti zawe. Mu isoko kwa Siyoni aho twaciye kuri uwu wa 12 ruheshi 2023 abadandaza twabaza bemanga icese ko ubu basa n'abahagaritse ibikorwa byabo bya misi yose. Bamwe bakaba bagira bati uwo ibidandazwa biheranye ntasubira kurangura kuko aho agiye hose kurangura bamusaba amafaranga mashasha aheruka gusohoka, atayafise asubira inyuma uko yagiye. Ubu tudandaza tutarangura, ayo turonse tujana ku makonti kubitsa gusa. Bongera bati ayo mahera mashasha tuyumva ku matwi. Nk'ubu jewe mbitsa amahera muri imwe mu microfinance hari aha nyene mw'isoko kwa Siyoni. Nagiye gutora amahera bambwira ko inoti zishasha zitarabashikira, n'inoti zito zito hari nke cane, ahanini bakira ababitsa. Ubu turindiriye turabe iyo bizoherera, ariko biratangaje kumva umuntu hari urugero rw'amahera atarenza kubikura kandi hari igihe aba akeneye menshi bivanye n'ikibazo yifitiye. Benshi bakaba bariko basaba leta ko yokorohereza ababikura amahera yabo, umwe wese agatora ayo akeneye gukoresha ibijanye n'akazi kiwe ka misi yose, kandi ko izo noti nshasha bozikwiragiza mu mabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ku bwinshi kugira umunyagihugu agiye kubikura ayaronke yikenure, kuko kugeza ubu nyene ntarashika mu benegihugu. Ese mubona izo noti zishasha ziriko ziraboneka mu masoko? Twandikire. Nayo kandi Igitega hoho abakozi ba Rumikashi bariko barabura ya mafaranga barungika mu buhinga bwa none bita electronique. Bamwe mu bakozi twayaze bavuga ko bituye amabanki yahora afasha mu kubabikira inoti hakabaha amafaranga muri ngendanwa electronique nyene uno munsi, hama bakabamenyesha ko atayo bafise. Hari n'abitura aba bakuru babo muri ako kazi bita super agent bakabamenyesha ko batoguma bakira inoti za kera ngo nibabanze baje kuzihinduza mu mabanki bazane nshasha. Nabo nyene bakabona ko batohava bashikirwa ku mirongo. Bake cane ni abakira inoti ziriko zirasubirizwa. Nubwo woba ukeneye amayinite make ukitwaza iya 5 na 10, babona ko hari ugushaka kuyikurako kugira wivunjishirize, bagaheza bakagutuma kuyavunja canke uzane mashasha canke ayavunje. Nayo wa mugenzo wamvunjira aka kanoti utagize ico uguze wabaye urigizwa ku ruhande. Aba super agent biriko birorohera ni abasanzwe bariyunze mu mashirahamwe kuko baca batunganiriza aba agent babo gushika bashikanye imiliyoni 30 bakayajana kuri konte, amahera hakabona kuzunguruka akazi kadapfuye. Ariko rero kubera ko hatangingo irasohorwa yerekana urugero rw'amafaranga ntarengwa kuwuvunja amakashi mu ma electronique, benshi biruka no guhiga ayo yo mu muyaga kugira bayashire ku bubiko iwabo mw'ikarata simu hatankomanzi. Ese aho iwanyu ho biriko bigenda gute? Abo ba agents bariko barabandanya akazi nk'uko bisanzwe? Twandikire.